Ndasubiye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi mudukurikirana kuri runo rubuga rwacu dukwiza inkuru ya Yesu. Ndanezerejwe no kongera gusangira namwe rino jambo ry'Imana. No musi tuza gusangira ijambo ry'Imana rifise umutwe w'amajambo cyangwa se kuri teme ivuga iti nitwagendera mu vyagizwe vy'Uhoraho, Uhoraho nawe azobana natwe. Ndabatumirira rero gukurikirana, ariko nagira tubanze dushima Imana. Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ku bw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Turagushimiye kuri Imana idukunda, Imana itwitwararika ku murango no mw'ijoro. Wewe watuboneye imbere twe tutarabaho, tukiri mu nda z'abavyeyi bacu, we warututsi, n'ubu uratutsi. Shishikara rero kubana natwe muri kino kiganiro cyose, kandi uhezagire umuntu wese ari bwumvirize buno butumwa buca kwino televiziyo. Urakoze, tubisavye mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen. None rero nshuti bagenzi, ndasubiye kubaha kaze ngo dusangire ano majambo y'Imana. Reka dusome ano majambo y'Imana ari mu gitabo ca Yosuwa, ikino gice ca mbere. Turahera ku murongo wa mbere, turasoma tugeze ku murongo wa gatandatu. Integetse y'amajambo ivuga iti Imana ishikiriza Yosuwa igikorwa. Umurongo wa mbere: Mose umusavyi w'Uhoraho amaze gupfa, Uhoraho abaraya Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose ati, Mose umusavyi wanje yapfuye, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose ngo ruzi Yorodani, muje mu gihugu bahaye mwebwe Abisirayeli. Ahantu hose muzokandagiza ibirenge ndabahaye, nk'uko nabariye Mose, uhereye mu bugaragwa no kuri ya musozi Lebanoni, ugashitsa ku ruzi runini ariko Efurate, ugahitana igihugu cyose c'Abaheti, ukageza ku kiyaga kinini gihera iburengerazuba, niko ruzoba urugabano rwanyu. Ku murongo wa gatanu: nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe, sinzoguhemukira, sinzoguta. Reka dusome nuno murongo wa gatandatu: shikama ushira amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Amen. Aya n'amajambo y'Imana dusomye muri kino gitabo ca Yosuwa, guhera ngaha ku murongo wa mbere, turasomye tugejeje ku murongo wa gatandatu. Biraboneka yuko mu iki gitabo ni Imana yariko irivugira ubwayo, ivugana n'abasavyi b'Imana, ngo Uhoraho ngo niwe yabariye Yosuwa mwene Nuni umufasha wa Mose. Abisirayeli bari mu rugendo bava mu gihugu ca Giputa baja mu gihugu c'Ikanani, Imana yari yarabasezeranije, bahuye n'ibibazo bikomeye, bahuye n'intambara zikomeye, kugeza yaho abantu bidodombera Mose. Ego baravuga bati, mbega Mose, kubera ko utaturetse ngo tugume hariya mu gihugu ca Giputa twari turi, kubera ko utaturetse ngo tugumeyo, ukemera ko tuza gupfira ngaha mu bugaragwa. Twibutse yuko bamaze gushika ku kiyaga, ego batabona inzira, baraba hirya no hino ntibabona aho baca, baraba hirya no hino ntibigera babona inzira, baravye inyuma bakabona Farawo n'ingabo ziwe bari inyuma yabo, bagomba kubafata, bagomba kubashikira ngo babagiriye nabi imbere batabona inzira. Ico gihe muribuka yuko Imana yaciye ibwira Mose yuko yotambika inkoni hejuru ku kiyaga, maze Mose amaze gutambika inkoni hejuru ku kiyaga, mu kiyaga habonetsemo inzira, Abisirayeli barajabuka. None rero nano majambo y'Imana, ariko uko byagiye birakurikirana sinobigaruka ko vyose muri uwo mwanya, ariko ico muzi neza nuko hageze igihe Mose agapfa. Mose rero amaze gupfa,
murabona yuko ngaha muri Yosuwa Imana yari kirashikiriza amabanga no musavyi wayo Yosuwa, iramubwira iti Mose umusavyi wanje yamaze gupfa, none rero va hasi ujabukane aba bantu bose ubwo ruzi Yorodani muje mu gihugu mbahaye. Aha bari bamaze gushika ku ruzi Yorodani. Uhoraho araremesha Yosuwa ati Yosuwa, nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi uzomara ukiriho. None bene data, birashika tukihebura, birashika tukaba mu bibazo bitandukanye, birashika tukaba mu ntambara zikomeye, ukagira ubwoba, urabe hirya no hino ntubone inzira, ariko nzanywe no kukubwira nti nta muntu n'umwe azoshobora kuguhagarara imbere iminsi yose uzomara ukiriho. Nk'uko Imana yabanye na Mose, nk'uko Imana yabanye na Yosuwa, niko nawe izobana nawe. Ku murongo wa 6 Imana ibwira Yosuwa gushikama, ati shikama ushire amanga, kuko ari wewe uzoshikiriza abo bantu igihugu narahiye basekuruza ko nzokibaha. Iramubwira ngaha ku murongo w'indwi, iramwihanganiza, iramuhamiriza iti mugabo shikama ushire amanga cyane, kugira ngo witondere ibyagezwe byose bivugwa, ubishitse ibyo Mose umusavyi wanje yakugeze. Ntuzutambamire iburyo canke ibumoso, kugira ngugire ukuboko kwiza aho uja hose. Nk'uku kubwirwa n'Imana yuko ata muntu n'umwe ayoshobora kuduhagarara imbere iminsi yacu yose, harimwo kandi no kwitondera ivyagezwe vy'Imana. Ntiduhamagarirwa kwitwara uko tugomba, ntiduhamagarirwa kwitwara uko twishakiye, ariko biradusaba kumvira Imana, biradusaba kugendera mu vyagezwe vy'Imana, biradusaba gukora ivy'Imana igomba, biradusaba gukora ivy'Imana ibona yuko ari vyiza, biradusaba kwitondera ivyagezwe vyayo, biradusaba kudakora ivyaha mu izina rya Yesu, biradusaba yuko tutokora ibyo twifuza ubwacu, ariko biradusaba yuko twokora ibyo Uhoraho abona ko ari vyiza. Imana yakirabwira Yosuwa kwitondera ibyagezwe, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe azo mwagiriza ikintu na kimwe. Ego ngaha ku murongo w'indi turabona tuti ngo kugira ukuboko kwiza aho uja hose. Iyo umuntu yitondeye ivyagezwe vy'Imana, iyo umuntu agendera mu nzira z'Imana, iyo umuntu agororoka, iyo umuntu akora ibihimbara Imana, Imana ica ibana nawe. Ndetse naho aciye abantu bose baravuga bati by'ukuri urya muntu ni umuntu w'Imana. None rero nk'uku kuremeshwa n'Imana cyane cyane bishimikiye ku kuyubaha, ku kugendera mu vyagezwe vyayo, ku gukora ivyihoraho abona ko ari vyiza. Tubandanije gusoma ngaha muri iki gitabo ca Yosuwa kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo ndetse w'icenda, cyane cyane ku murongo w'icenda haravuga hati none si jewe nkwibaririye nti shika mushira amanga, nuko ntutinye nturanduka umutima, kuko jewe Uhoraho Imana yawe ndi kumwe nawe aho uzoja hose. None rero birashika ugaca mu ntambara zitandukanye, birashika ugaca mu bibazo, birashika ugaca mu bigeragezo, birashika ugahura n'ibintu byotuma uranduka umutima. Uhoraho atubwiye ngo ntituranduka imitima, Uhoraho atubwiye ngo ntidutinye, kuko ari we atwibwiye ngo dushikame. Ariko ibyo twabonye yuko bikunda mu gihe tugendeye mu vyagezwe vyayo, ivyo bikunda mu gihe tuyubashe, ivyo bikunda mu gihe turiko turakora ivy'Imana ibona ko ari vyiza vy'ukuri. None sinzi mw'iyi minsi uri kwitwara gute? Ubwo ntiwobutambamira ibumoso, ntiwobutambamira mu vyaha, ugenda uko Imana itagomba? Ca wiraba, ca wisuzuma, cuzuzuma inzira zawe, kugira ngo ubone
vy'ukuri kugendana n'Imana, kugira wumvirije nawe rino jambo Imana yabwiye Yosuwa ngo ntutinye, shikama ushira amanga, nkuko ari jewe nkwibwiririye nti ntutinye. Niwagendera mu bibi Imana iraguta, mugabo niwagendera mu vyiza Imana ihorana nawe. Reka duce dusozerera kwa aya majambo y'Imana ego ari ngaha muri Matayo kino gice ca 6 ku murongo wa 24. Negetse y'amajambo ivuga iti ntimukiganyire, nta usama abami babiri, kuko yokwanka umwe agakunda ubundi, canke yoguma kuri umwe akagaya wa wundi. Ntimushobora gusaba Imana n'itunga. Abantu benshi hari igihe bizera amatungo yabo. Abantu benshi hari igihe ashobora gusenga akaba mu nzira yo gusenga, ariko ugasanga ahandi ari mu nzira yo gukora ivyaha. Ijambo ry'Imana ritubwiye yuko ata muntu ashobora gusaba abami babiri, kuko iyo usaba abami babiri usanga wahengamiye kuri umwe. None rero laba niwisuzume neza mu mutima, mbega muri wewe nta vyaha birimo? Mbega muri wewe woba uriko uragenda uko Imana ikomba? Mbega muri wewe ubwo urakora ivy'Imana ibona ko ari vyiza? Ca wisuzuma. Umurivyi yavuze ngo naba ari wewe wisuzuma, kuko ni wewe wiyizi. Je sindakutsi, pastor ntakutsi, mwarimu wawe aho usanzwe usengera ntakutsi, ariko biragusaba wewe nyene kwisuzuma ukaraba mbega ubwo nanje no kumva rya jambo uhora yabwiye Yosuwa ngo ntatinye ariko ashikama ashira amanga. Iyo twizeye Imana biradusaba kuyegurira ubugingo bwacu bwose. Iyo twizeye Imana biradusaba kuyegurira umutima wacu wose. Iyo ndiko ndavuga umutima simvuga inyama, oya, ariko mvuga ino mpwemu yaje iva ku Mana. Ako gatima nama kari muri wowe kakosha gukora ibyiza cyangwa kakosha gukora ibibi, bisaba yuko ukagarurira Imana akaba ari ikaganza. Amen. None rero wirabe wewe nyene ubwawe kuri mu nzira yo kugororoka. Reka turangize dusenga Imana. Mwami Yesu, turagushimiye ku bw'ubuntu bwawe, turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye ko ari wowe uturemesheje yuko tudakwiye gutinya, turagushimiye ko ari wowe utubwiye yuko dukwiye kugendera mu vyagizo vyawe, turagushimiye ko ari wowe uduhumurije ukatubwira tuti dushikame dushire n'amanga ntituranduke kandi n'imitima. Turagushimiye ko tubwiye yuko ata muntu n'umwe azoshobora kuduhagarara imbere iminsi yose tuzomara tukiriho. None rero dushobotse, twumvise yuko ibyo bikorera umuntu agendera mu vyagizo vyawe. Dushobotse, shobotse umuntu wese ariko arumviriza kino kiganiro, shobotse umuntu wese azokumviriza na kino kiganiro, umuhe kwisuzuma, arabe neza ko afise umutima ukugororokeye, arabe neza ko agendera mu vyagizo vyawe, arabe neza ko ataganzwa na kameremere k'umubiri. Uzobukoze Mana, urakoze, shishika kubana natwe mu izina ryawe rya Yesu Kristo, amen. None rero naha dusoreje ikiganiro cacu, tubibutse yuko namba utariyandikisha okanda kwa kamenyetso ka sabone kugira ushishikare gukurikirana runo rubuga rwacu rucako buno butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, dukwiza inkuru ya Yesu TV. Naho nakagaruka.